nagira mpere ku gitoro nagira amazina kohwa umushinganje wa mbere kuyoba arashika hajya kuri marché central kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribashimikiro harimo notamment les sources d'énergie. Igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi ari umuzi wibuye, abantu kwiyunguruza ni ngorane, abantu gukora ibinabiriya ni ngorane kandi bifite conséquences niniya sur le plan économique. Ibiciro biduga ku munsi ukabari wagenda mwibarabara ukabona imitugi kwegana mugabo kumba baravuga ngo nta gitoro n'ijya mitugi igendeshwa n'iki nimba nka devise bakunze kwitwaza nimba atazi hari mu gihugu none ajya amakamyo yirirwa agenda akwegana menshi ubona yuzuye amabarabara none bakoresha igitoro bakuba. Aha ni mu nama nshingamateka aho umushikiranganje wa mbere yararamutse ashikiza raporo abashingamateka ibikorwa byaranguwe. Abashingamateka batandukanye bagaragaza amakenga bafise ku bibazo nkuramutima bihanze abarundi nk'ibura ry'igitoro, amafaranga mva makungu, umuyaga nkuba n'ibindi. Kuri na mwariko ma derogation special kugira mbarize abene gihugu nagira mpere ku gitoro nagira amazina kohwa umushinganje wa mbere kuyoba arashika hajya kuri marché central kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribakira bamakikorera amasakame abandi amasakado abandi bakikomeza portefeuille hama imvura iguye abantu bagasanzara n'uwarari imbere ku murongo akaca agaruka asanga ari nyuma kusanga nukuri abantu bateke ngo sinzi ko nyakwa umushikanganje barahashika hama ngo narabe n'abantu bagenda n'amaguru kubera ingorane z'igitoro. Hama ikindi nuko tuzi kw'isoko mpuza amakungu yuko les unités de mesure z'igitoro ko ari le baril canke le litre mugabo namaze kuyoba amaze kumva unité de mesure cyashobora kuba presque légalisé iyo bita igikinju ngaha mu gihugu iwacu canke ikibido birumvikana yuko muri yo secteur y'igitoro karimo mwingorane. Hama tugeze aho nagomba kubaza ubwato batubwira ko bwo buri Dar es Salaam hamaze amezi 7 burimo igitoro naganda mazi yakwa mushikiranganje ko ivyo byo bari byo nivyo bari byo imvo ni yihe hama nivyo bari byo kandi les frais de stationnement zizoheza zirihwe nande. Hanyuma hariho aho twumvise yuko yamejeje igitoro Sopebu bariye igiturire umukuru w'igihugu gishika miliyoni 4. Jumvikana yuko muri Sopebu hari akantu kakajagari muga twumva yuko Sopebu ubu ari mu actionnaire muri Sotrevu nayo kabari shira hamwe igimba ubutare aho abantu bose bari biteze yuko ubutare buje gutahiriza ubutunzi bw'igihugu none mu gihe bari bakozoye bari barakuramwo amakontra atameze neza muri yo secteur bakuramwo abantu babasuma hamakajamwo Sopebu nawo umumva iri désorganisé n'est-ce pas des habits simples pour habits Saint-Pierre. Hanyuma nkavuga nti iki turavye iki kibazo cy'igitoro ingorane giteye nyakwa mushikiranganje wa mbere ubwo ntimufata umwanya mukaraba namba ari Sopebu namba ari mushikiranganje ajejwe energie n'igitoro namba ari mwebwe nyene namba arahandi quelque part bigorera uro responsable no kuri agatanga imihoho iki kibazo cy'igitoro no kuri kiragisibije. Honorable Rwasa Gaton. Murakoze kumija munyakwa murongo inama nshinga mateka. Jewe ico nagomba kuvuga ni nka commentaire général hanyuma ngire une question canke une proposition. Nyakwa mushikiranganje wa mbere ni constat tumaze kubona hariho ukuntu muri leta batangura ikintu kitarahera bakinjizamo ikindi kandi ugasanga nta evaluation nyezina yabaye cyane naho nimba yarabaye kabaye akanywa babo ugasanga rero kumbure abantu turashobora kutamenya aho twoba tugeze. Concrètement c'est quoi? Imbere y'amatora ya 2020 mwese murabizi haravuzwe vision 2020-2025
iyo vision ntituzi ngene yaheze ntituzi ivyabaye realize sinzi ko twashobora kumenya Rubira uyu munsi turavuga misi yose imbono kazoza 2040 2060 mugabo turavye conjoncture igihugu kirimwo nibaza yuko bigoye kurealiza iyo mbono kazoza kuko mu bintu shimikiro harimo notamment les sources d'énergie igitoro ça fait bientôt 3 ans et demi ari umuzi wibuye abantu kwiyunguruza ni ngorane abantu gukora ibinabiriya ni ngorane kandi bifite conséquences niniya sur le plan économique ibiciro biduga ku munsi era je ne soutiendrai pas icyashikirijwe na nyakwa mukuru w'inama nshingamateka ko dufite une monnaie forte kuko ibiciro ukuntu biduga ahubwo bitemanya yuko nous avons une monnaie qui s'affaiblit du jour au lendemain n'ikindi naco amafaranga yiwacu nta dushaka kuyasumisha no ngaha mu karere dushaka kuyasumisha muri Tanzania dushaka kuyasumisha mu Rwanda mu Rwanda aho imipaka na ugaye aha muri Congo muri Zambia nibikunda en plus de cela turafise ikibazo c'amadovize hano banabivuze mu bushikiranganje bumwe icyatumye ibintu batabitangura mu mwanya bateza kubirangura ariyo kibazo c'amadovize umuyaga nkuba mwatubwiye yuko hariho electrification y'ibigwati hirya no hino ni vyiza mugabo nca nibaza none mugwije imihana ihabwa umuyaga nkuba aho arori baca bawugabanya ko tubona ibujumbura amadelestage ariyo mode de vie muri quartier ugasanga umuyaga nkuba uracika 4 5 10 ku munsi dukaca twibaza none ivyo bihaze yambono kazoza tuzoyishikira gute tuzorealiza gute nico tumana nibaza yuko tout ame conscience nk'abarundi dukunda Burundi twese hari hageze yuko abarundi twicarana tukagira une sorte d'état général tukanaliza de fond en comble la situation globale de notre pays hama ensemble tukareta des mesures zotuma igihugu vy'ukuri kiva ahantu hataryoshe kirimwo kigatera imbere ntitugume mu bintu vy'amaslogan politique n'iki ntacyo bidufasha ntacyo bitwungura jewe niyo ntererano notanga ariko umukuru w'inama nshingamateka ntavyumva kumwe n'aba bashingamateka yagize ati none ko muvuga ko atagitoro gihari ko muvuga ko atamadevize ahari bijya bimodoka byamukwegane vyirirwa biraca mu mabarabara igitoro bagikura hehe yavuze ati amafaranga y'agaciro si yabuze ahubwo ikibazo nuko ari mu mazu y'abantu rero muri make turashimye byakozwe je nkuko nari nabivuze ntangura uravye igihugu uko giteye ibikorwa biriko birarangurwa ingene bingana yagiye nibaza mvuga ni none ko abarundi sinzi abarundi kumengo barakunda kubaka cyane nukuri igihe hagati mu gihugu sanga ahantu hose bariko barubaka mugabo wumva barabandi kubara bavuga ngo turakenye abandi amagorofa ariko araduga rero hari igihe nuba ariko araduza igorofa kwigira ngo turakenye kugira ngo ndabuze igitoro nawe ico gitoro ibyo bintu ari kubakisha n'ibintu yabuze hanze ariko akaba ariko wagenda mwibarabara ukabona imitugi kwegana mugabo ukumva baravuga ngo nta gitoro n'ijya mitugi igendeshwa n'iki nimba nka devise bakunze kwitwaza nimba atazi hari mu gihugu none arya amakamyo yirirwa agenda akwegana menshi ubona yuzuye amabarabara none bakoresha igitoro bakurahe kubera iki mudaheza ko mubabaza bakoresha igitoro bakurahe
n'ubugenda murama imiduga yuzuye amabarabara amakamyo ariko aragenda none ukuvuga ko ayo madevize ntari muri leta ntari muri banki centrale n'amadevize abantu bafise mu mifuko mugabo kurira no kugira ngo bahende ubuyobozi bw'igihugu bahende indongozi biriza kandi bicaye ku madevize wabo. Ikindi mbega ubagwa bashinga amateka hari ikintu mutarigera mukora none aho nimwozosaba derogation spéciale abashinga amateka mukamanuka mugasaka ugasaba derogation spéciale abashinga amateka mukagira amakomisiyo menshi agakwiragira hano nko mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo musake murabe iyo karubira ndababwiye ko mworonka mwokumbirwa mugabo nuko muzoca mutinya kuvuga cyoba murakiyumvira basi muzoca mubwira n'abakenguza amateka uti ngwini iki gikorwa tukimanukemo nako mwakora rusansuma ati no muze ntagire umuntu aza kuva mu nzu abashinga amateka baramanura ko ibintu byifashe muzobyakira uruhushya mugende murabe igitoro kiruzuye aho muri za quartier mu mazu y'abantu n'ikimenyamenya nuko bagenda bo n'imiduga iduga amakamyo aduga n'ibindi none imyaka 3 iraheze iki kibazo c'igitoro gihanze abarundi ni mu gihe Burundi busanzwe buri mu rugendo rwo kuva ku gihugu gikenye kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 none tuzoshika kuri imbona kazoza gute mu gihe tugifite ibibazo nkora mutima kandi bihambaye mu iterambere ry'igihugu kugira igihugu gitera imbere gitegereza kuba cihagije mu bintu bimwe icambere kidashobora kubura ni gitoro hamwe n'umuyaga nkuba turazi ko igihugu giteye imbere kiba kirangwa n'amahinguriro n'ibindi bifatiye kuri technology ariko ibi ntibishoboka mu gihe atagitoro gihari cyangwa umuyaga nkuba kugira mu mwaka wa 2060 hasigaye imyaka 35 gusa si myinshi ariko kandi sinamike mu gihe twicaye hamwe tugatora inyishu y'ibibazo bikomeye byoshobora kutubuza gushika kuri imbona kazoza nayo ubundi nitwaguma turirimba imbona kazoza atanyishu ziboneka ku bibazo nkora mutima dufise tuzogira mu mwaka wa 2059 tugifise ibibazo nyene. Fyonda subscribe tuzosubire mu yindi video.